Ndabona ko mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Imwe Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru abazinutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, mu makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose abari ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero abariko baradukurikira bari mu micungano rutandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi, ariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba ari amakuru na cane haraza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu biriko biravugwa na cane ku magara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, tuze kurabira hamwe uko vyifashe ngaha mu bitaro vy'akarere vya Gitega. Murabizi neza ko Alain Guillaume Bunyoni yaramaze imyaka itari mikeyi afungiwe mw'ihorero rya Gitega, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Alain Guillaume Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2023 yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi hatibegeye ndetse no kuba gafite imitungo idasiguritse cyangwa se kunyonora amatungo y'igihugu. Kuva Alain Guillaume Bunyoni yakajanwa mw'ibohero rikuru rya Gitega, yaciye akatirwa gufungwa, sentare yamuhaye umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Alain Guillaume Bunyoni rero akimara gushika muri ivyo behero nyuma yuko ahawe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ibintu byasubiye kuyangara, amagara yiwe atangira gusubira inyuma ndetse yatangira kubaho nabi cane. Kw'igenekerezo ry'icenda gitugutu y'umwaka nibwo Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yajanwa mu bitaro vyo ngaha mu karere ka Gitega, aho rero bariko baramupima ngo barabe uko amagara yiwe yoba yifashe. Alain Guillaume Bunyoni akishika mu bitaro baramupimye basanga ngo yoba arwaye indwara y'igisukari, gusa amakuru turuka mu begere umuryango we yavuga ko Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yarahawe isumu, ariko bavuga ngo yoba yarahawe isumu n'amatambukanye wo mukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni rero agishika ngaha mu bitaro vy'akarere batangiye kumukurikirana, bakabona ngo umubwo ntago ameze neza mu bintekerezo ndetse ngo nta kurya ndetse ntakibasha no kuvuga. Yaciye ajanwa mu cumba c'indembe, akaba ariho yararyamye, gusa amakuru aturuka ku rubuga kuri ubu ngubu batubwira ko Alain Guillaume Bunyoni yaramaze kuryamira akaboko k'abagabo, nk'uko bimaze iminsi ndetse binavugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse n'ibimenyesha amakuru bitandukanye bigaruka ku buzima bw'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mbese turiko turibaza koko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarapfuye cyangwa se aracari muzima, gusa abiko vyaranyegejwe biracari mu gacerere, ntabwo amakuru aratozwa neza. Gusa amakuru twahawe n'amasoko yacu na cane mu begere umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni, nk'umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni, yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo. Akaba rero kuri ubu ngubu ikiziga ciwe kiri mu bitaro by'akarere vya Gitega, ariko ngo leta ikaba yaragumye mu gacerere, yanze gushira ahabona ibijanye n'urupfu rwa Alain Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Tuza kunyarukira mu yandi makuru kandi tumaze iminsi tubabarira ku bijanye n'amakuru y'itembagazwa ry'ubutegetsi muri Madagascar, aho la Jolina yatembagajwe na cane bikozwe n'urwaruka. Murabizi neza ko hamaze iminsi hacicikana isanamu zitandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi zigaruka ku bijanye iyo sanamu ikaba igaragaza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse ari kumwe na perezida Andry Rajoelina wo muri Madagascar. Reka tuze tugaruke na cane ku bijanye n'iyi nkuru tuyibashikirize ku buryo bw'idonido, turabe hamwe n'uko biravugwa ku byo byaratumye perezida Ndayishimiye yifatira gahanga umuyobozi cyangwa se uramuswa ishirahamwe rya Focode hariwe Pacifique Ninahazwe. Byose mu kanya kuri bw'idonido turabigarukako.
Mu makuru yacu rero reka tuyagaruke ko turabira hamwe ko biravugwa. Hari inkuru ifise umutwe ugira uti nta nkuru yababaje Perezida Ndayishimiye nk'itembagazwa rya Andry Rajoelina muri Madagascar. Mu kiganiro Focode yatunganije ku munsi w'Imana uheze, baragarutse ku vyatumye Evariste Ndayishimiye atuka bidasanzwe umukuru wa Focode Pacifique nini nahazwe mu ijambo yavugiye mu Rutana kwa 15 Gitugutu uyu mwaka. Amakuru twe tumaze imisi tubasangiza vyabereye muri Madagascar yarababaje cane Perezida Ndayishimiye, cane kuba ngo twagumye twerekana ifoto ya Ndayishimiye ari kumwe ndetse na Andry Rajoelina. Yabonye kandi ivyo abanyamadagascar boba bahora Rajoelina we yo vyagirizwa incuro nyinshi kumurusha. Amagorwa ari mu Burundi asumba ayo muri Madagascar. Perezida Ndayishimiye yaje ku butegetsi avuga ko aje guheza ubushomeri mu rwaruka. Mu myaka yari amaze ku butegetsi ibintu vyarunyutse. Perezida Ndayishimiye kandi yaje avuga ko aje kuba umujama w'urwaruka, ko ngo ubushomeri bugiye guhera mu Burundi. Akiza kandi yaranakoze rusasuma y'abashomeri ngo akazi kagira kaboneke. Inyuma y'imyaka 5 atwara ubutegetsi cyangwa se atwara Burundi, ibintu vyarunyutse, ubukene bwariyongereye, ubuzima bwarazimbye, urwaruka rota kuronka ibihugu vya hanze rwoja gukoreramwo. Amashirahamwe umuryango w'umukuru w'igihugu afisemwo umutahe niyo agurisha urwaruka hanze. Aho rero urwaruka rwaronse akazi, umuryango wa Ndayishimiye niwo uriko uratangishwa n'amagorwa y'urwaruka. Afrika y'Epfo, Zambia, Kenya, Tanzania ubu hama amakuru y'urwaruka rupfirayo, abandi bagapfungwa kubera bagiye kurondera ico rirenza. Urwaruka rwa Madagascar rusaba kuronswa amatara n'amazi. Ntirwumva ingene igihugu gikikujwe n'amazi impande zose, cyangwa ariyo Madagascar nyene ni inzinga. Gishobora kubura amazi yagize aratembagazwa. Rajoelina atangura gutangaza ingingo zihambaye zo gutanga amatara n'amazi muri za kaminuza. Mu Burundi bwa Evariste Ndayishimiye naho amazi atera aba ikibazo kitoroshe ndetse n'umuyaga nkuba. Nta makaritsiye ari iruhande y'ikiyaga Tanganyika usanga atagira amazi. Igihugu gifise inzuzi ndetse n'ibiyaga bikwiye ni n'agahugu gato. Ntivyumvikana ingene amazi akena. Ishirahamwe Regideso ryo kwitwararitse amazi, Perezida Ndayishimiye yabanje kuremereza ibyo kuzana ibitoro, duca tubura igitoro, tubura n'amazi, tubura n'umuyaga nkuba. Muri Madagascar naho rero umupfasoni w'umukuru w'igihugu Miali Rajoelina yagirizwa ingendo yamamwo hanze kugura imyambaro izimvye. Abana biwe nabo ngo bakiga mu mashuri yazimvye cane i Buraya. Mbega tuvuge Angeline Ndayishimiye adatinya kwambara inusu y'umumiliyaridi ku munsi. Madagascar ni igihugu gifise ubutare n'ubundi butunzi bwinshi butandukanye, ariko kirakenye cane. Mu Burundi bwa Ndayishimiye ni gutyo nabyo bimeze. Ubutare bushorwa hanze ni bwinshi, ariko nta mafaranga yabwo yinjira kugerega mu kigega ca leta. Ariko kandi Madagascar nta ngorane y'igitoro bafise. Ico kibazo Evariste Ndayishimiye aracisangije muri Afrika, none yatwemereye ko igitoro azogikora mu maganga y'inkwavu. Nuko ubwoba butekera Ndayishimiye ati ko none abanje bagowe kurusha abo muri Madagascar ntibazohava bangumukana. Niko gutuma uwutanga amakuru nk'umugwayi yabona igipimo by'ubushuhe biduze akiha kumenagura igipimo
c'ubushuhe thermometre ngo aratoye umuti. Kuri ubu rero bikaba bivuga ko Perezida Ndayishimiye afise ubwoba ntangire ku bijanye no kuba ashobora gutembagazwa ku butegetsi bwiwe ntibyashikiye mugenzi wiwe wo muri Madagascar, nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga bishikiriza bikavuga ko rero isaha n'isaha Perezida Ndayishimiye nawe yo kwiyubara kuko ashobora gutembagazwa na cane cane n'urwaruka bivanye nuko rubona ibibazo bihanze Uburundi. Bikaba rero bivuga ko arebye nabi nawe ashobora gutembagazwa isaha n'isaha. Naho utanyerera rero imvugo ijanye n'ingiro, amabarabara yo mu gisagara ca Ngozi ariko arasanurwa. Ibyo bikorwa byatanguranye n'ukwezi kwa Gitugutu, byahereye ku mabarabara akikuje isoko nkuru ya Ngozi, amabarabara ariko ashirwamo kaburimbo. Mu yandi mabarabara yinjira mu gisagara ca Ngozi na cane cane hafi y'ibarabara riva Ingozi rija Igitega ariko haratunganywa kandi abahakorera bari kumwe n'indongozi zo muri quartier ya Gabiro. Bakaba kandi batubwiye ko mu minsi mike cyane ikaburimbo izoba yashizwemo. Gusanura ibinogo biri mu ibarabara nimero ya 6 hamwe ndetse no gusanura ayo mabarabara bikaba ari ibyihutirwa. Abayobozi bo ku makomine ya Ngozi bagasaba abanyagihugu bo muri komine Ngozi guterera bimwe biboneka ku bikwiye ngo kuba biboneka babikuye ku mutima kuko ngo Ngozi itegerezwa kuba iciraro c'intara ya Butanyerera, nk'uko n'ubundi bariko barabitwiganira. Rero bakaba basabwa guterera biboneka cyangwa se vyimva mutima. Reka dusimbire mu yandi makuru kandi turabire hamwe ku biriko biravugwa hirya n'ino hatandukanye, nabyo turaza kubibashikiriza. Reka tunyarukire ku biriko biravugwa ku bijanye na Sosumo. Isekeza ryo kwimbura ibikaju byagahaze kubera ikena ry'amazutu. Umwe mu bakozi b'ishirahamwe rihingura isukari Sosumo ahejeje kutwandikira ati jewe ndi umukozi wa Sosumo, kapanye yahagaze kubera amazutu yabuze. Ibi ni ibintu vyaheruka kera aho imashine izima kapanye idaheza. Ubundi kapanye yo kwimbura ibikaju itangura mu kwa gatandatu ikarangira mu kw'icumi imvura iguye. Ubu rero ihagaze ibikorwa bitararangira. Kubera iki? Kubera imashini ibuze amazutu. Semerere bino bintu bitora umuti. Ni akamaramaza kubona ishirahamwe ry'igihugu rihambaye nka Sosumo ibikorwa vyayo bihagarikwa n'ikena ry'amazutu. Insiguro y'amajambo agoye ico bita kapanye muri Sosumo ni isekeza rimara amezi 3 canke 4 yo kwimbura ibikaju biheza bigahimbungurwa bikazovanamwo isukari. Ibikaju biba vyarakuze vyarabaye ishamba, maze iryo shamba rigaturirwa hakaza abakozi bamara ayo mezi babitemagura. Ibikaju ni ubwoko bw'imisigati bakuramwo isukari. Haraciye imyaka 3 Perezida Ndayishimiye avuga ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro kuva agifise mu minwe ibintu vyarunyutse. Magorwa y'abarundi ntavugwa. Ico Ndayishimiye akora aza arahindura amajambo yo kurotesha abarundi. Hamwe ngo hari ubwato buriko burakizana buvuye muri Bahrain, ahandi muri ngo hari umutegetsi akomeye yatumye igiteba ngo gupangurwa i Dar es Salaam. Ahandi ngo nibatera amavoka biboneka, ahandi ngo
arashoye amakamyo y'ubutare ngo amadolari agiye kwisuka mu Burundi. Mama ngo amaganga y'inkwavu azovamwo igitoro. Indoto gusa, amarira yo akabandanya kwiyongera mu Burundi. Ivyo rero bikaba ari bimwe bihanze abanyagihugu bu Burundi. Reka rushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri muresha kuri yanyu mukunda cane Rudende ya Isange TV.